ijya kudeta yateguwe n'inkotanyi kugira bashike ku migambi yabo yarigayitse. Akaroro ka hafi reka nakikubwire. Sinzi kuzi umugenerali yitwa Fred Rwigema. Sinzi kumuzi. Fred Rwigema niwe yatanguje ijya ntambara bro. Kugera 1999 kugera 1999 niho yicwa. So yicwa 1999 niho yahemukirwa. Kandi bamurasha bamuturutse inyuma bro. Imagine umugenerali arongoye RDF yose bajya inkotanyi. Akicwa wenyene. Abandi bose baje basikari bo hasi bazi atanumwe yahasize ubuzima. Ijya genocide yari planifié. Mugabe ikaba planifié icishwa kuri Fred Rwigema. Aravyanka. Uremera neza ko President Paul Kagame sivyo mu Rwanda ndani hari yanyu hari abantu bamugwanya Paul Kagame. Ivyo ni nkuri hari kandi izwi. None atangwe kuba opposition yiwawe Kagame gituma batagumuka opposition yiwe yari hanze. Ubu hari habari ndani. Opposition yiwe reri indani rero kandi nanyinshi. Niyo mpamvu mwanya n'umwanya uzobona ibintu biriko biraba amazi mu Rwanda biba umuriro. Mburazi ko mu Rwanda bwo dushaka ko twicaye turi batatu. Utizera muri umuntu numwe uzi ngo arantanga. Rero bavuga ngo ni documentation ikomeye ngo niki oya. No kuvuga mu Rwanda hariho abantu bashoboye no kuronka ubutegetsi muri RPF bivanye n'ukuntu bagiye baragambanira iki bene wabo. Yes, bakunzi ba Gatech TV, this is Mr. Vibe. Turanezerewe cyane no gutumira umukunzi wacu Mabu. John Mabu. Musanze. Yo. Twarukana kera. Bana wewe wari wampevye muto. Wewe wari wampevye ngira ni kwitegurira ubukwe bwa cyane. Yana, byantwaye. Ariko warabwiye abafana abantu babakurikirana batangure nyuma ndababwira vre. Tangure guterera. Je ndakunda ukuntu utekereje Mabu. Ndatekereje. Kandi ibintu bikuvamwe numva yuko igihe dukorana kije kiganiro abantu benshi bagumye bavuga ati no muntu aravuga ibintu ubone yuko yagiriye ubushishozi. Tubashimire. Ikindi naco cyanyoheye iwawe nta kintu uvuga utarondeye utumukire. Erega mu bisanzwe iyo umaze kuja mu kazi bro. Iyo umaze kuja mu kazi si tubyibi byo gusesangura uragerageza ukabyinjira indipu. Urumva indipu kubera ko abantu bakurikirana bino bintu nabantu baciye ubwenge bro. Urumva abantu baciye ubwenge rero uje ngaho ukavuga ibintu by'amahopo baragucisha mu ijisho. Niyo mpamvu tegeza kuvuga ibintu biri nane kuko bino bintu birubaka ntegeza kuza ngaho utavuga kandi biranatanga no kuri ku bantu usanga biranakiza abantu imitima y'abantu benshi. Hari abantu benshi musaza baba dukurikirana bafise imitima yasambutse sambuwe n'ibihe baba baraciyemo rero ugerageje kwisanasana bari sawa cyane. Nuko Rafa Pasi twakoranye na Simbizi aravuga yuko ibi bintu byo kwibuka bagenzi bacu abanyarwanda bari bahitiyemo baracabirimo bro bimara imisi jana. Bimara imisi jana. Nubu baracabirimo. Bimara imisi jana hari ibintu batarekuriwe no gukora abanyarwanda canke kuvuga. Ubivuze abantu bure ubuzanye ingenga bitekerezo ya genocide. Ego yo cumva ico baca bagukorera. None Mabu je nari ndaguhamagaye. Nivyo twe ntiduhakana yuko habayeho nyabwoko. Nizera ko nawe uraza kuvuga ku ruhande rwawe. None uko ukuntu babihatarisha niko byari bikwiye kugenda. Bo mu bisanzwe hari ikintu abantu batazi Mr. Vibe. Busanzwe umuntu wese umugabo wese afise ukuntu yuba ku rugo rwiwe. Kagame afise ukuntu yubatse u Rwanda kandi uko kuntu ushaka kuba ku rugo mu bujanja cyangwa kuba ku rugo mu bugwane. Mu yandi majambo ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. No kuvuga iki rero Kagame iyi genocide ahubwo iyo adakoresha iyi systeme ntugire ko aho u Rwanda rugeze ubu mwanya ruba rwarahageze. Kuko iyi genocide yabaye iturufu ikomeye kuri we. Sivyo? Genocide urazi ko amaze imyaka 30 ari tumaja muri Kongo. Jura bizi neza? Ngiye gukurikira abakoze genocide, ngiye kugohara ubwoko bw'abanyamurenge buriko buricwa n'abakoze genocide. Yabaye genocide cyabaye iturufu. Urumva? Umbajije ngo eske ngo nti abaguye mwibi bintu mu bwoko bwose
sivyo abantu bose barazi ko ego icambere nta muntu yo kwishimira abapfuye canke yoreka kuvuga ko genocide yahabaye. Genocide yarahabaye mugabo genocide no yabaye kuri bande nabande. Urazi ko hano n'abarundi mu Rwanda bahapfuye bapfiriye. Urazi ko na president wacu yahapfiriye. Urazi ko hari abarundi binjizwa mu misigiti abandi bakijya mu masengero baricwa. Turafise ubuhamwa bwinshi bw'abantu bavuga ko biciwe mu Rwanda abarundi imiryango ngaho irapfa hari abapeti bari ngahanya babivuga babishingira intare. Twe twari mu Rwanda urumva igihe genocide kandi baratwishe urumva ni ukuvuga iki hari n'andi makuru avuga ko ari abatutsi bicanye ku batutsi sivyo hari imiryango y'abahutu yatabaye abatutsi hari imiryango y'abatutsi yatabaye abatutsi ikibabaje rero nuko umuryango w'umututsi utabaye umuhutu bamumenye baca bamwita iki intera hamwe nawe akaca bigenderamo sivyo ni ukuvuga iki rero iyi genocide iri mu Rwanda ni genocide yatumye Kagame yiyubaka sivyo urabona ko n'ubu akikoresha mu kugira mu kwiyubaka rero umugabo rimwe na rimwe barakwiye ibintu kureka kubihatarisha icambu cyawe impamvu bakwiye kubihatarisha birababaje kubona hibukwa ubwoko bumwe mu gihe hari ubundi bwiciwe imagine rero kuntu abo bantu biciwe batari ko barahabwa agaciro nabo biyumva gute mu mitima iki ni ikintu kizotuma imitima y'abanyarwanda benshi aho kwisanasana batuma ahubwo ibabara cyane se bivaye n'amakuru numva nubwo utumira abandi bantu bakaza ngaha hari abantu bavyiboneye n'amaso baravuga neza ko ijya kudeta yateguwe n'inkotanyi kugira bashike ku migambi yabo yarigayitse akaroro ka hafi reka nakikubwire sinzi kuzi umugenerali yitwa Fred Rwigema sinzi kumuzi Fred Rwigema niwe yatanguje ijya ntambara bro kugera 1999 kugera 1999 niho yicwa 1999 niho yahemukirwa kandi bamurasha bamuturutse inyuma bro imagine umugenerali arongoye RDF yose bajya inkotanyi akicwa wenyene abandi bose bajya basikari bo hasi bazi atanumwe yahasize ubuzima urumva bro no kuvuga ikuraze rero nico bamuhoye leta zunze ubumwe za Amerika n'abandi bakorana Kagame bari bamupropose mu bisanzwe ijya plan yo kuja muri Congo bro yari plan yateguwe kuva kera n'abazungu mugabo bari bakeneye umuntu yumva imigambi yabo canke yumva motife zabo sivyo Fred Rwigema gahunda yo yarafise yari uko abanyarwanda bose bakora za Uganda Burundi ahantu hose bari barahungiye no muri Congo akabatahana mu Rwanda kandi bakavanga igisirikare na Habyarimana ubwoko bumwe canke bose we yavuga ati umutu n'umututsi mu Rwanda babane bo Fred Rwigema niwe yararongoye inkotanyi urumva ujya Kagame yaje nk'umuntu abazungu bashizeho nka piyo ya kabiri bavuga ati uwo mugabo ibyo tuko turamupropoza ntavyumva sivyo baca bumva imigambi ya Kagame we yatahura cyane imigambi y'abazungu kugenda ubutegetsi bw'abatutsi gusa mu Rwanda hama bavuye mu Rwanda baje muri Congo bakurikira bakoze genocide urumva wanashima igituma ndiko ndakubwiye ibintu mvuga ari ivyo hari indirimbo zaririmbwe ava yuko Habyarimana bavuga n'ukuntu bazomwica bro zo ndirimbo zirahari zaririmbwe bamwe n'abaririmbyo muri RDF urazi ko igisirikare gishobora kugira nka korali urabizi abaririmbyi no kuvuga bijya bintu byabaye ibi biriko birabuno munsi ni plan yari ihari ava memke na Habyarimana yicwa urumva kugeza isaha rero niyo bariko barakurikiza urumva mugabo rero umva nka leta ya Kigali ntishobora kucija hajyanye mvuge ngo nta genocide yabaye mu gihe hariho mugambi wabo watumye bashika ku butegetsi urumva ukura byumva neza bro ukura bitahura neza no kuvuga uri kusigura yuko ijya genocide yari planifié mugabe ikaba planifié icishwa kuri Fred Rwigema aravyanka aravuga ati jewe umuhutu n'umututsi mu Rwanda bateza gusangira iki ubutegetsi ne Kagame yajava hehereye yajava ku ishuri mu Bwongereza yajava ku ishuri mu Bwongereza nta n'imyaka ibiri yoba yaragwanye mu ntuzeye mu gihe abandi bapambaye imyaka n'imyaka urumva ujyaje ahita yitorera Rwanda gusa barumuha abazungu ati twara witwarire urumva
aca bari umumesha umucriminel abizi neza kabisa aca kurikiza gahunda zabo nizo n'umunyene karagenderako nguru ukorona ko biriko biranga ubunya bamaze kumukagura ariko Kagame wewe arakwemeza yuko igihugu bategerezwa kugihagararira gushika ku mwuka wabo oya ntigikunda bro mu bisanzwe sinzi ko umaze kumva ama discours ya Kagame ibihe byose Kagame discours ziwe nizo kwiyemera nzo gutera nzo gusanga iyuri urumva u Rwanda ntiruzicwa kabiri niki urumva nizo discours ziwe zigeze nta munsi yagira avuga ati banyarwanda nimwige korora bayagana nimwige kurima nkuko nyene cyubahiro wacu abivuga discours zose nizo kwigamba sinzi kumaze kubimenya rero kajya kantu nakagiso yarakamanye kuva kera sibyo mugabo kera yabivuga bivanye na support yari afise naba yahabwa naba bazungu urumva twese tubiravye ku ntambara iri muri Kongo bisa nabamuvuye inyuma ngira nawe urabibona kugeza umwanya n'urazi ko Kongo yatanguye kwakira bimukira bava mu bihugu bitandukanye by'abazungu za Burayi za Amerika ivyo urabizi yes none yo ntiyari projet y'u Rwanda ubu bigeze abazungu nibayimwana ubu mwanya Kongo ntifise gukorana n'ibya gisirikare n'abanyamerika urumva harabaye diplomasi yo ku rwego hejuru n'indongozi za Kongo zituma Kagame wategetse abari baramwubatse sibyo abari baramwubatse bagira nti bamwihakana mbe urazi none bro none turemeranya ko Kagame yubatswe n'abazungu ivyo uravyemeye oya kandi atogwa n'abene gihugu tubibona none Kagame kugira afata u Rwanda byagenze gute so barumuhaye tuhaye makuru ariko wamaze kubivuga nibo barumuhaye bitandukanye none ibintu by'amoko abazungu babifitiye inyungu yiye ibi by'amoko hari ikintu bitwa diviser pour régner muze nibyo rero Rwigema bamuhoye musanzwe Mr Vibe u Rwanda rwagerageje guprofita akajagari k'akarere musanzwe akajagari karimo akarere karimo akajagari mu Rwanda niho kwikomeza kwabo ariko muri ko murubwiriza u Rwanda yuko rugerageza kurondera guprofitira mu kajagari Jesse ndavyumva kandi bo bariko biyubakira igihugu cabo baza mu Burundi gute kuva president agiye ku butegetsi kongira aronka amahoro nishura oya ariko mu Burundi ntitwagumye mu Burundi nta muntu hari umuntu n'umwe atazi ko Burundi 2015 vile babye bya 2015 ari Rwanda kwari rubiri inyuma tubwizanye ukuri hari umuntu n'umwe atabizi Tanzania ugeze umwanya mu misi yahera warabonye ibintu byariko biraba wewe mateka yawe ubayeho u Rwanda warigeze ubona rubaho muri kajya kajagari mu Rwanda muri Tanzania nta myerekano warumaze imisi ubonera ikirabo none yatejwe n'abantu ariko mushobora kugira ishavu kubera u Rwanda y'ugogo nta kajagari tubonayo none muri Kongo hariyo bande oya mvuga mu Rwanda indani mu Rwanda kajagari kari ahubwo ntubivuga kuko mu Rwanda nta binyamakuru byemerewe kuvuga kajagari kari mu Rwanda mu Rwanda womenya ko sometimes haba kuba amakudeta muga ntubimenya kuko nta kinyamakuru cyo mu Rwanda uri kinyamakuru cyo mu Rwanda utegereza kuyoboka nde Kagame byo nibizwe bro ntushobora kuvuga ibiri mu Rwanda hagati niyo mumvana n'aba content creator bo mu Rwanda ba misi yose bari ku manani ku YouTube bariko barondera inkuru bakura mu Burundi gusa kuko mu Rwanda ntibabire kuriyo wirani kuvuga ivyaho naho ni byinshi bro bibera mu Rwanda bico bibera mu Rwanda none ugeza rayo nawe urazi ko bari mu bihano urazi none nk'ibibazo biri mu Rwanda umwanya kubura ama essence ibibazo byo gufungura ibibazo byo kugirana ibyo byo n'ubwira ubona none abanyarwanda bariko barabivuga oya none ariko no mu Burundi nta bantu baguma bavuga hari ibinyamakuru yigera ubona bivuga ati nkuko ubunya birirwa ba Faustin Ndikumana babivuga ba Pacifique bande birirwa barakokeza bino bintu bibazo biri mu Rwanda ntabo hari babivuga bro n'abahari niba usanga bari mu buhungiro hiyo ugatwe Faustin Ndikumana azanga akavuga utagenda neza mu gihugu kandi akaguma bandanye niyo mpamvu uri kuravuga ati nta bitagenda neza ngo mu Rwanda bigenda neza no kuvuga iki niko ofete niko abanyarwanda babaremye niko babaremye niko bizwi urumva mu Rwanda ntushobora kuvuga iki ko kiragenda nabi mu Rwanda kubera ko kandi wabo ngo nta nemyerekana ibaho oya ntibibo byogenda gute ntibaho oya ntibibaho
ntibibaho mu Rwanda ufite abanyarwanda barose mu president baremamwo ubwoba oya kandi babayemo igihe ahubwo no gukunda igihugu oya si gukunda igihugu bro gukunda igihugu gute none kugumuka nivyo vyotuma vyerekana ko ari gukunda igihugu kugumuka none kubera iki bo mu busanzwe kugumuka no kuvuga iki kugumuka biba mu gihe abene gihugu bico gihugu bagumuwe n'abandi none waza ko kugumuka bitazoba mu Rwanda hinga urabe basimwe bibiri bizoba nyene none we ndakubaza uremera neza ko President Paul Kagame sivyo mu Rwanda ndani hari abantu bamugwanya Paul Kagame ivyo ni nkuri hari kandi izwi none atangwe kuba opposition yiwawe Kagame gituma batagumuka opposition yiwe yari hanze ubu hari habari indani opposition yiwe rero indani rero kandi nanyinshi niyo mpamvu mwanya n'umwanya uzobona ibintu biriko biraba amazi mu Rwanda biba umuriro nkabonye none intuzenye n'amaheruka kugirisha ryari mu Rwanda ntibabonye ukuntu yahagurukije abaministri bafise abagore n'abana abatukatije n'umunsi mwese no bafunga ntibabibonye ga bro wese no bafunga unaza kari kubera iki ishavu arabanza kubona ko ya desinfiltre ndani mu Rwanda hari abantu ubunye abaoppoza mu Rwanda ni benshi kajya ka video kugezaho abwira abategetsi ngo haguruka bro wibaze rero ngwicara Hego ne kuvuga ati fukama bari gufukama rega nico nimwe nakubwira yabari mu gitinyiro ariko ntibamukunda urabona kaje ka image map icara ico kintu ico ntoya bro twe ni freedom ngaki gucacu nimwe nakubwira rero igihugu gitwaye n'abadiktateri ni kujya kiba kimeze urumva baragutinya muga ntibagukunda akwana rakumva gutinya umuntu mu gutamukunda hagere hogira nk'akantu kagira ngo pyo hagere wo tubona rero abanyarwanda ba vrai urumva hagere tubona rero abanyarwanda ba vrai none boreka kumukunda gute kandi yashize ubwoko bwabo imbere bro reka ndakubwiza ukuri frere urumva wari ikintu utaramenya igihe RPF inkotanyi ifashe ubutegetsi sivyo harabayihinduka uraza abantu bafashije RPF inkotanyi muga bahemukiye urazi abantu bari muri harimo bakayumba Nyamwasa babagabo abaye kavuga kayumba Nyamwasa kuko niwe yari windane cyane urumva hari abandi bavye hajyanye bafashe amamiliyari n'amamiliyari bashira muri RPF inkotanyi babagemurira babagurira ibigwanisho RPF inkotanyi maze kugera mu gihugu bro yarabahindutse urumva kwa Kagame rero nta bukunze nta n'ubugenzi bamwe urumva ni directly urumva cyo gituma ndakubwiye rero barabaye desi babonye n'ivyo yabakoreye impanuro ku bakunzi b'ukuri b'u Rwanda abakunzi b'ukuri b'u Rwanda Chimano no bahano kugira no kurindira nyeri chimani zokora urumva no kuze chimani zokora mugabo ndazi ko mu Rwanda mbere mu bintu sibyiza burazi ko mu Rwanda bwo dushaka kuba twicaye turi batatu utizera muri umuntu numwe uzi ngo arantanga urumva bavuga ngo ni documentation ikomeye ngo niki oya no kuvuga mu Rwanda hariho abantu bashoboye no kuronka ubutegetsi muri RPF bivanye n'ukuntu bagiye baragambanira iki bene wabo none wari ujya mu ministre ntuzenya Edouard Bamporiki ujya none urazi ko ari wagambaniye Kizito mu bisanzwe ujya bava ahantu hamwe na Kizito babyita umudugudu hamwe urumva mugabo Kizito niwe yari imbere mugabo akora hari avuga ko ari we yamugambaniye kugira ngo aronke intuze aronke ubutegetsi niko rero biri no kuvuga niyo system yakoresheje no kuvuga baragambanira kugira babeho nk'ubu akavuga ati basirika rero ndamugambanire kugira basi ndabe komba nibyo byuzuye mu Rwanda abantu benshi bari none womenya ko n'umunyene bari mu cunama hari abantu bariko barapfa bakwagiriza ngo nikurakurikiza en fait iyi genocide barashaka no kuyiprofitiramo ku muntu bataba bakunda ariko mabu twebwe tugarutse ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari abavuga ati naho mutabivuga ko namwe birahari ibiki ivyo nyene vyamoka mu Burundi je mu Burundi sinavyemeza ko bihari urazi gituma umuntu yobaguye bakibifise ahubwo nta mutima agira umuntu yoba kibifise nta mutima agira
kubera ko urabona ko kino gihugu gitwarwa n'ubwoko bwose. Yes. Muri guverinoma hari ubwoko bwose. Mu miryango mu mibani imiryango tubayemwe abagore n'abapapa b'ubwoko bwose. Urumva? Sinumva ko ibyo bintu bigihari. Je kuri jewe vraiment nibaza ko birahari mu bwo umuntu yo bakibifisa akifisa cyo ako gatima. Arakwiye kubiheba. Kubera ko ningende idashika. Sinibaza ko n'umuntu yoba akibifisa bizomwerera. Urumva bro, kubera ko twebwe mu Burundi twaragerageje kugira ico bitwa ubumwe bw'abarundi. Yes. Ni naco Habyarimana yari yashatse kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda rero buboneka ryari? Ni mu gihe abantu bose bashobore kunywana bagasangira ubutegetsi, urumva? Bagasangira ubuzima bw'igihugu muri rusange. Ikibazo cy'igihugu cyabicaba. Nico gituma ndakubwira ko mu Burundi ibyo bintu sinibaza ko bihari. Ko twe mu Burundi twararose ubumwe bw'abarundi. Yes. Yeah. Mapa. Reka twizere yuko nkuko bivuze gihe kimwe Imana izocana ifise inzira nyinshi kugira Imana yaracanye ku Burundi bro. None ko turi mu bibazo ubu abarundi turi muri beef y'iterambere. Ndiko mvuga ibyo ubwoko netukibirimo. Ndiko mvuga muri abo babanyi bacu. Bajya babanyi ni Imana yonyene. Reka ndagushimire ko no muco utanze. Yego mwene wacu kandi ndagushimire yuko benshi bazoguma bahumuka amaso. Rega nta kibero. Ariko abanyarwanda ndashaka ko boza baratwigira ko kuri bimwe. Baze baratwigira ko batubaze ukuntu twashoboye kugira ubumwe bw'abarundi. Kandi tuzobabwira. Ubumwe bw'abarundi. Hari akwiye kubaho ubumwe bw'abanyarwanda. Sibyo? Kandi iryo jambo ntirivugwa. Oya ntibivugwa. Ivyo byari byashatse kubakwa na Habyarimana. Rega ubumwe bubaho mu gihe habaye gusangira ubutegetsi bimwe nakubwira. Urumva? Iyo musangiye ubutegetsi ibintu byose bigenda neza. Reka ndagushimira. Mugabo mu Rwanda ikindi kintu mugabo mu Rwanda kugira ube umutegetsi uva mu babantu nuko utangura guhemukira bamwe. Ashaka barakwizera. Reka tubigeza aba bavyumvise. Gusa ukunyene tuburi nyishu nizere ko ni ikibazo je biganiro nama numva nivyo nkoresha umuntu wese arabura inyishu avuze ku vy'u Rwanda. None inyishu kijya gihugu gifise ibibazo byinshi bro totorera inyishu. Urumva? Nawe rero ubwabo byarabananiye. Utotorera inyishu bro. Urinze ubona abagabo baba ministre bahagutswa bagafukamikwa bro. Menya ko aho hana ari kibazo. None niyo urabibona ku isi yose. Stand up, sit down. Stand up. Oya, we Mr. Vibe. Ngira hano urabibona ku isi yose. Oya ntibira. Urumva? Haguruka gira ati. Mugabo kajya gabo kari komeje. Abayangu. Bani reka tugeza ikiganiro. Komera mwene wacu.